Hello, everybody. It's me, your host again, Mishu Miracle. Yes, ikiganiro murakizi ni Boom Boom Show. Ya uno munsi twagendeye abandi bantu. Nibaze ko twarondeye aho bakorera, twarondeye ama training yabo aho bakorera, sanga tu ndahatora niyo mpamvu aha mukanya cha ninjira. Yes, nimwibagire channel nimwe ni Buja Hit, nimwibagire kugira subscribe, j'aime ndetse na comment kugira ngo mutubwire ico turi buhindure. Ya uno munsi abatumire bacu ni Runtown Deejays. Yes, mukaya twinjira ahantu bakora ama training, urazi ko ari ibintu byo kuza turinyegeza. Ya twinjire turabe uko bariko barakora ama training yabo. Yes, come with me. Hello guys. Yes, mwabonye ni Runtown Deejays aho bariko barakorera. Ya uno musi twabagendeye Buja Hit mu kiganiro Boom Boom Show twabagendeye ya. Amakuru yanyu? Amakuru ya? Fresh kabisa. Patman. Yes sir. Asai? Alhamdulillah kabisa. AKA? Ni Buda, Lorenzo, Dera Pichichi. Alpha Brown. Asai? Fresh tu? Uko bien? Nashukuru Mungu. AKA? Oh, the dope mix master, the only one in this country. AKA. Man, narakiwe numvise man. It's your boy, DJ Alpha Brown, AKA the dope mix master, AKA Mshenge, le pétrolier. Yes, Issa. Asai? Assez bien tout. Uko bien? Yeah. You meze neza mba meze neza. Mameze neza kabisa. Nawe AKA The music man. Kama kawa. wazanditse ko ugira bati. Music man. The only one. Yeah. Yeah. Did you feel bite? Uko bien? Sawa. Mr. Oloha. Mr. Oloha himself. AKA AKA the vibe machine. DJB ngumwana niwe mwana wenyene muri Runtown. DJB Yo sir. fresh Safi sana. AKA The scratch master. DJ B. AKA Bibo. Bibo. Yeah, Bibo. Walai Bibo. Bibo, DJ B, Bibo. The scratch master. Bibo ya indi Bibo ya. Ya indi nyene Bibo yake. Yoku nyenge nyene. DJ Zeno B. Freshman. Wagwan Blendeza man. Sema. AKA It's your boy DJ Zenobino, aka the blessed boy, aka Badman Sound. Wagwan. DJ Cats. Nainge kuvuga njari ndiririmba. Cats loose. AKA No, AKA. ngo AKA no AKA. Nari ari. Bon. Cinjira ikibazo cya mbere naronse ni zijya berere ziri nyuma yawe. Nyerekanira izi berere. Nyerekanira. Izi berere mwazikuye? Ziguti. Mwaraziguze? Yego. Zitanga ko. Man. Murabanywi berere zingahe zine n'umuvinyu n'ama whisky. Murabanywi. Amaju. Utuntu. Yes, akabazo ka mbere Runtown yavuye he? Runtown Deejays. Kumenga urakagutswe man. Sorry gato. Runtown Deejays yavuye mu bucuti bwari hagati yacu. Yego.
baje aho yavuye kubera niho yavuye mu nshuti twari dufitanye hagati yacu amatusha tubona gushinga umuryango wa Runtown Deejays. ubu batwara ninde Chikibazo bibaza nadutwara komite aduserukira mugabo sino twese turatwarana kuko twese turubana hagati yacu turakundana twese turatwarana musaza mugabo duserukira cyane n'ujyaya si bice bimpa akabazo DJ Isa aka The music man. The music man. Aha. Kubera iki wahisemo Cat Lose Alpha, uhitamo Patman, uhitamo Zenobi, uhitamo B, uhitamo Feelbite kugira ngo mukorane muri Runtown. Nuko Zenebe yakubariye n'ubucyo twadufitanya. They are talented guys. Nkuko ubibona kandi urabizi birazwi. So they are the cool guys and talented one. Yeah. Umwe wese wo kubwira ati distinga umwe wese niki afise gisumbirije uwundi ngaha muri Runtown. Urade Imana irema umuntu buri muntu imuha navuga talent yiwe. So buri muntu ngaha muri Runtown afise touche yiwe. Aha. Patman. Uko bien uno musi ndazunguruka walahi kugira mwese ndabashikiye. Batman nigikumaze gukura muri Runtown. Icyo maze gukura muri Runtown ni byinshi. Muga icyambere nuvuga yuko ari urukundo kwanza nasanze muri Runtown. Ubumwe budasanzwe n'ibindi no gutera imbere nyene muri Tana donc ko naje mfise ikintu mugandaro nk'ikindi bivanye n'abantu dufise batandukanye umwe wese afise nani yiwe cyandunguka ibindi bintu ntarinzi yap B takugore gato turabona umwe wese asanzwe afise ahantu asanzwe akorera ariko tukabonamo mushako entre parenthèses Runtown Deejays turabona Feelbite ari muri Premusic turabona buri muri Kozi turabona Zenobara handi ariko ugasanga nta kazigo canke nta kantu ko kuvuga ati ta uri yaranjanye amahera nka nuze hariya Mr. Oloha arabajyanye ifyoko gifaranga nta kantu uba wumva yuko ka genre aranjanye kubera kije nta bironse oya vraiment kuko twese turi famille sasa yeye akipata kazi ni kama si wote tumepata kazi ndo maana yake ngirageje kumufasha en fait donc ivyo nyene uko uravuga biri muri objectif yacu ari uko umwe wese tubona ari karakora nicyo gituma uzobona Zenobinari yariya Katari yariya urumva ntabwo ari vya bindi tuvuga ati ngo tuzogenda nka team oya objectif yacu nuko umwe wese atera imbere donc tubonye umwe aronsa akazi turaryoherwa en fait ya kuko deja turabona yuko turiko dushika ku kintu twari twifuje kuva kera Kat umwe wese niwe yironderera amadil canke Runtown DJ mukorera hamwe kugira ngo umuntu ashobore kuronka deal so biravana uko nashaka kugira ati ngo tugire emission no munsi so hariye abantu baducako canke abantu bakaca kuri Runtown Deejays biba bitandukanye akabazo rero utubazo tundi tuterekeye Runtown DJ wewe nka Cat Lose ngira aba DJ wemera ngaha mu Burundi apa Runtown ukuyemwe abo muri kumwe muri Runtown nabahe wemera ucumbwira impamvu mwemera shida afetse kibazo kiragoye kwishura bisigura ko tanumwe wemeraga man kiragoye kwishura to mugabo babone emera barahari ni bande DJ D ni grand frère wacu DJ umusaza ni grand père w'umuziki wa DJ so niyo muntu nemera niyo muntu atwinjije muri ibintu babahari antuka twebwe tufise twinspire kuri uwo muvyo Batman mukorana gute na Runtown DJ mugakorana gute na ba Vibe Nation aba DJ bagiye batandukana ngaha mu gisagara ingene dukorana
je novuga yuko dusangiye akazi premièrement hama dukorana neza duhuriye ahantu n'amapisi hari igihe rimwe rimwe twadurira ahantu tutagiye no kuvuza twicaranye nyene tugasangira nyene tugahana amayide donc nivuga yuko dukorana neza bose kuko twese two turondera ikintu kimwe Fisa akabazo kagana kuri DJ Phil Bites fresh aha numva yuko kugira ngo mvuga ati kagana DJ Phil Bites hoba hariho ikibazo kikugana straight nyene akirindiri ejo twabonye ibintu by'ama congratulation byagenze gute kujya nyine mwabibonye njya nkuru nayironse ejo nanje niho yabaye confirme bagenzi banje barayibona bararyoherwa inshuti n'abagenzi turaryoherwa nuko turabishima yego warabona ko ufise amahirwe menshi kugira ngo ushobore kuba official DJ wa Pri Music amahirwe ego amahirwe narayabona kubera ko jewe n'abagenzi banje twadusanze tumaze gukorana nabo kandi twakoranye neza so narabona ko amahirwe ashobora kuba hari yego kubera kibatoye wewe batatoye B batatoye Alpha batatoye Zeno B batatoye Kat batatoye Pat batatoye Isa niko bari gutora Zeno B Kat Batman canke Isa nibisanzwe byaguye kuri jewe ko bose barashoboye kandi bose ndabemera so niyo bigwa ku wundi akaribo batora byari kunjyohera ko n'umuryango umwe mu muryango bazoba batoye birandyohera nawe wemera bahiba DJ apart Runtown Deejays Runtown Deejays ikibazo mwe kumengo kiragora kumaze kubakuramo deja aribo bagenzi inshuti ahantu dusangiye umwuga kandi dusangiye byinshi biragoye kugira ubu nyene ngo cende yumvira n'abandi ko aba DJ barahari kandi ni benshi bafise ingabirano twese turashoboye ariko hakubeshe abari ngaha nibo mbona ko nshobora gukorana nabo nibo nshobora kwitura no mu bindi byose atari by'umuziki gusa yego bisobanura ko mwamumvise apa Runtown DJ nta wundi yemera wo muri Runtown bisigaye kuba abandi bose abashize hehe okay thank you mavyumvise Runtown Deejays nta mukobwa arimwo mwiteze gushiramo umukobwa ryari Gabi turakeneye umukobwa muri Runtown Deejays yeah soon tuzomushiramo kwe B ndakweretse terrain ya entertainment hano mu Burundi ngenda kwereka inkumi ziriyo ninke uzi niyahe ishobora kukwenteresa ukavuga ati ndashobora gucrashinga kuri ujya mdada navyo wumvise oya navyo numvise neza subiramwe ico kibazo kuri naco ndaguhaye terrain ya entertainment y'u Burundi irimo inkumi nkeyi kandi nyinshi zose zirashoboye nshaka umbwira uti wano uriya mdada ndashobora gucrashinga kuri we cyangwa ujya ni bon ujya turamatchinga ni benshi barahari kweli ndabira umwe ndasavye ndabira umwe shora kumuvugira ngaha kweli none so ndamuvugira ngaha kweli ariko hariho umukobwa muri entertainment uviza ego vraiment yitwa nde sinamuvuga ngaha kweli ni wa undi mwari kumwe na Fapase ujya nyene ndamuvuga izina muvuge naso uciye nje ugwara cenda biheba Phil Bites akabazo ni kakandi wombwira ngenda guhe Miss Erika ubona gute hagati ya Miss Erika Belnice ndetse na Ndegabasha shanda guhende na Iritina mu baririmbyi kazo barundi ubona ho toriwa uguti ujya twomatchinga muri vyose no gukora n'indi collabo oya byo matchinga vyose yego shaje ndabemera bose kwanza kuvyerekeye umuziki nabigeme bitanga cyane bakora cyane hama izo zo ku ruhande nazo vuga ati wono prefera Iritina kweli kubera iki Iritina kandi rero shape yiwe sava
Aritina asanzwe deja no mu miss nimba ntihenze amaze gutumirwa mu ma competition menshi aba miss yaba hanze na he so nimizi ego nimba no hitamo Aritina shake naho kane mugana no hitamo Zerabi we kwako zeze ndagisubiramo. Okay, so nuwahe mukobwa muri entertainment ushobora guprefera ukavuga ati ibyo ndashobora kuja en couple nawe? Simvuze abaririmbyi bo gusa abari muri entertainment na Jidi Kael akora kuri Colombe nawe nyene ari muri entertainment. Chigazo na basaga kinkozeko. Kubera iki? Phil Bite yavuze ati mafusha ke nahukana. Jerero chigazo kiyashaka kunera kutacishura bunyene nkaza kwishura inbox. Tukireke muri group. Abarabiza abandi kitwa ndashaka gucishura. Amakuru nkura kubegereze Rubin uko ashaka kuba afise list y'abantu benshi kuburyo adashaka kuvuga uwo muntu. Mafu. Oya mafu jera nkoreramo. Alpha kwako hey yitwa nde? Oya Kopina wawe yitwa? oya gusa hajya yutarakora engagement si byiza yuko uvuga umukopine wawe kubera hari abantu nga bananenga tu useme bafike banaenda babane mimi sasa sisemi auto kiki hakuna abo baramushije wangu uwanje no wanje ari hajya kandi arizi ako sawa ubwo sugutinya kutoburi à la hauteur canke kuba ufise benshi. oya wapi je ndi humble ndinze ndakubwira ko bimeze guca biba bimeze uko abanzi barazi ingene meze sindi muri babahungu bachagura acha hali gatora yavara mimi niko na wangu tena ako sawa ananibamba. Catch loose uri en couple gaman? Kumenga bibagora kwishura wapi man kuvyonzi catch loose ari en couple wotwibutsa akazina kujya mudada uko wambwiye ndabivuga byose mabanda bivuga byose ntakoze kivugire man harakavuga camvuga batanu gira simvuge batanu camvuga utari we biguharane reka rero umwivugire yitwa nde? Ryari ndirindi twese tuzi iri ryarindi yes umvise ko mwumvise abakunzi ba Boom Boom Show cyane badada mwumvise Gray ngamufashe mukanya uzozuragira ya pancarte I'm taken kandi kabazo kaje kuri Isa kandi kakabazo nyene the CEO. Namahoro umeze neza? Are you single? None okay nitubeshane urashaka tubivugire nga oya bikenewe urumva uranse kuvuga kuri na single basi nturi single gume guki nturi single mwavyumvise Isa ntari single siko uruvuze gaisa uvuze ego nturi single nakubwiye nitubivugire nga ariko nturi inbobo nturi single muri inbobo nturi single quand même bi kwashi uhunga ico kibazo kishitse. Are you single? None nta numwe Batman ibaze man Batman uri single? Vyose no biha Tantine yitwa nde? oya mbose no muvugira ngaba cyo bamurondera kuri Facebook ntaco bamuzi baramuzi ndamufise n'abamuzi baramuzi deja ya. Yes mwumvise amwe mu twavuga yuko mu
ma vie privée yabo bamwe bari taken abandi banse kubavuga abandi bavuze ati ntituri single ariko nitumuvuga quand même hariho na Isa atavuze ati yavuze ati reka tubigumize nga sindakubwiye ko ndi single sindakubwiye ko ntari single ya mungirire gatoyi imbere yuko boom boom show dusezerana sibyo none ntambe quand même natamvye ntibizoba bihoma Runtown Deejays by this one. He best to know that he made that tree on the beat. I live with the Bizuri Sanze. Me the messing around with Kaze. One to say three Kaze. Everybody, Oloha, 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 Oloha. Trick on the beat, is under your beat. When I meet Safiri Bite. Everybody la kukuyo mose mi pato. Ora
everybody Ngira kalifura bose biratari Utabani Ngira hino kumuze When your body Runtown Deejays in the party Ibitara wicu katabira Unakusubiri nyumuja n'ibihari Kubeje tunachaka na karaka Now wait Just soon We have a party today. Dancing with me, baby. Nigga, looking look over. Oh, Maria. Guys, murabona iyi energy shaka kubaza mu ma training mufise energy ngana gute mubigenza gute nta nandi uzosanga mu hari nk'iyi mu DJ atari Runtown Deejays abalos twebwe devise yacu ni God over everything sigura ko imbere yuko dukora ibyo byose kuri ico kintu warobutse Imana niyo dushira imbere kuko iyo tugiye gukora akazi tubanza kwanza tugasenga dejeje gusenga ama tugakora akazi nituri muri babandi dushira amafaranga imbere tudushira Imana imbere kandi ikintu naco music iri mu maraso nawe urabibona ibintu dukunda sino nta numwe yaduforesheje oya ni ibintu dukunda kandi ukoze umuziki mwiza biraturyohera tukaryoherwa yego. Yes, abantu baribaza ingene mwabigenjeje twabonye Runtown ivutse then muca muri hafla presque tous les grands événements zonga Bujumbura mwabigenjeje gute ni yahe sokre mukoresha sokre no gukunda akazi dukora ngushiramo inguvu pardon n'ikintu naco no kwicisha bugufi ico kiri mu bintu bituma natwege abo dukorana babona ko turabakozi beza kandi dutahura ko dukoranye kose ibibazo byose tugira mu kazi turagerageza gutahurana tukabitorera inyishu hamwe nuko rero umuntu mukoranye rimwe akagushima n'igihe akabera arakurondera n'igihe gatatu arakurondera nuko byagenze nuko bigenda nuko yego no zivuga yuko mwazanye ihinduka imwe muri mu ba DJ aho ndetse bamwe babigudogera ngo murabajya musigaye murabajya mamasha sawa kubera iki mufise amamarshe amwe ugasanga tuvuye ko abantu barabaklasa yuko muri baba DJ bari VIP baba DJ bajya tuvuye ko baja kuvuza amabaha ya naye badashobora kuvuza nivyo ga feedback twege tugenda akazi kaduhamagaye nawe nk'ubuvuze ati genda shaka mu cumbi wanje umuziki noza nkazana ivyuma vyanje wampemza amafaranga kwiriye nkagukorera akazi korera amafaranga nga yako nakabanga k'umuntu biragoye kuvuga mugabo ko biri kose ayo nkorera aramwiriye ndashima yego yes abakunzi bose ba boom boom show mwavyumvise umusukore kumwe na Runtown mwabonye energy bafise mwabonye ingene bakora hama mubandanye wa supportinga mwabutwibutsa aho bashobora kubakura les réseaux sociaux canke aho babakeneye. Yes, kuri Instagram ni Runtown Deejays, kuri Facebook nuko nyene no kuri Twitter biroroshe cyane kudutora canke byakugoye ukarondera umwe twege kuri Instagram uradutora hose turahari. Yes, abafans kandi turabashimira cyane kuri support babandanye batwereka kuntu kuva tugitangura show ya mbere gushika n'ubu aho tugeze tubikesha abafans tubikesha inshuti n'abagenzi so babandanye badusupportinga turabishima cyane namwe turabashimira ama media mwaradufashije namwe muri byinshi nivyo numva twabashimira kuwashimira umuntu yowashimira ntiyorangiza so murakoze cyane muri rusange
abakunzi ba Buja Hits mwamaze kumva vyinshi kubijanye na Runtown ndetse mwumvise n'utubanga tumwe ya jewe ahanje yari jewe Mishu Miracle tuje dusuye mu kindi kiganiro channel nimwe ni Buja Hits nimwibagire kugira subscribe ndetse na j'aime mushireho na comment ahanje ndababwiye nti je vous aime je vous embrasse mu kindi kiganiro boom boom show